Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda na Haswa Mukama. Muri rya minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta mu misozi aja mu gisagara ca Yuda. Ashitse yinjira mu nzu kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Elizabeti yuzuwe na mutima mweranda acarika amazi ashirijwe hejuru ati: mu bagore warahezagiwe kandi n'umwana wibungenze arahezagiye. Mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Mbaye ncumva amajambo y'indamutso yawe, umwana mfise arakakaza mu mbanyi, akanyamuneza kariko karamusya. Eka urahiriwe, we wemeye kw'iryo watumweko n'umukama rizotaha. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana yo muri no minsi twatanguye iyi minsi umunani y'akanyamuneza kadushira umunsi mukuru wa Noeli, aguma agaruka atwinjiza muri uko gusangira akanyamuneza n'abakurambere badufashije kwakira Imana iwacu hano mw'isi y'abantu. Abanyene turiko turumva Bikira Mariya, Elizabeti, n'abandi tutumvisemwo mugabo barimwo Yosefu, Zakariya na Yohani Batista. Rero na hakiri mu mbanyi ya nyina wiwe, murumvise yuko nawe uyu munsi ari mu kanyamuneza ko kuba yagendewe na Bikira Mariya na Yezu. Niko duhora tuvuga yuko twahimbaje ivuka ry'umukama ku munsi mukuru wa Noeli, ariko kuri Bikira Mariya hamwe n'uyu muryango wo kwa Zakariya na Elizabeti, bobo Noeli yabo yatanguye kare. Kandi tuvuga yuko kuri ujya munsi yavuka ko ariho yarashitse, oya yaramaze amezi 9 ashitse. Bikira Mariya aramwibungenga, araheza aramwibarukira isi. Mwumvise ingene ngo Bikira Mariya aheje kumva inkuru nziza y'umumarayika Gabrieli yuko ngo na Elizabeti haciye amezi 6 yararonse ikibondo, yarasamye, ngo yaciye yihuta ngo aja mu misozi agenda kwa Zakariya ajanywe n'iyo nkuru nziza. Agiye nogira nti bwa mbere ajanywe n'iyo nkuru nziza yo kumva ko Imana yamuteye iteka, basangira akanyamuneza, ariko nawe nyene amushikiriza inkuru nziza yuko Imana yamugendeye, afise muri we imbanyi y'umwana w'Imana. Sico gusa, agaheza kandi akabagiye kumufasha udukorwa, kuko yari yanibungenze mu myaka igoye, mu myaka y'ubusaza. Yarakeneye umuntu amuba hafi kandi aheza akamwunganira mu dukorwa utu canke turiya. Hariho ibintu bene ivyo tugira mu buzima ukamengana ibintu bisanzwe biciyaho, ariko birafise agaciro gakomeye cyane n'isigura ikomeye imbere y'Imana. Kuba hafi y'uremerewe, ukuremerwa nako si ukuremerwa n'imbanyi gusa, ushobora kuba ari uremerewe n'ibibazo kucanke kuriya, uremerewe n'ubuzima bumugoye kucanke kuriya, ushobora kumva ko umutima wawe unyaruka kumuba hafi, kumwunganira, kumushigikira, kumuremesha, utarinze no kuraba yuko ngo ni mweranda canke si mweranda imbere y'Imana, ariko ushobora kumuserurira ubuntu bw'Imana, urukundo rw'Imana naho Imana iri. Uku kuza kwa Mesiya kuraryoshe cyane. Kumbure benshi bo kwipfuje yuko azanana mu bintu bihanitse, akaza ari umuntu yuzuye, ari umugabo akorotsa ava ku gicu, agashika tukamutangarira twese tukamukomera amashi, tukamukurikira tugira tuti twiboneye, nkuko menga Imana yorari ikisi twese tukarangamira hejuru,
tukamubonera icyarimwe amanutse ati yashitse ntabyo gukekeranya. Oya, ntiyashimye kuza gutyo. Kandi ngira ngo naho tworaramuye twese amaso aje nk'umuntu, kumbure yobonwa n'abari hafi yiwe, abari kure ntibomubona. Yashimye kuza mu buryo busanzwe bwo mu buzima bw'abantu. Nubwo rukundo rw'Imana twumvise rwayitumye ishima kwigira umwe natwe. Urukundo mbere ruyituma yamumenga iracikira umutima w'umuntu, ikama yihuta kuziwe. Muribuka yuko na Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yari gushobora guhagarara ati je ndi Imana, reka nkawuke ndabe ko baza kunsaba ikigongo. Suko twese tugira, ndarindiriye kuza kunsaba ikigongo. Ubanza upfukama imbere yanjye ujya ivyatsi ndakubona, ujya imvumba. Suko tumeze. Mugabe Imana niyo yagize intambwe ya mbere igenda kurondera Adamu na Eva. Kumwe twese iyo twacumuye wumva umenga birakugoye gusubira kuja mu misa, birakugoye guca no muri chapelle, kabona uti aho serukira imbere yiwe arangeseza. Suko ameze. Ni wewe utiza Imana uko wogeseza abandi bagucumuye ko mbisanzwe. Nuko turayitiza ishusho yacu, gasanga ya shusho yacu nyene y'ingene twibona ni igaruka kutwica, aho yo ifise ishusho y'Imana ikaronza ikaza inyaruka kurondera umuntu ngo imukure iyo yanyegeye mu rutara rw'inabi, mu mwijima w'inabi. Nuru rukundo twumvise kandi mu gisomwa ca mbere mu gitabo c'ururirimbo rw'Agakura, Cantique des Cantiques. Umuntu ariko arasoma ico gitabo yohava yibaza ati ibi bintu bashize muri Bibiliya by'abasheri n'abamure ni biki? Menga birimwe amasantima menshi. Nukuvuga ingene Imana ifise urukundo rucikira igihugu cayo. Mu bisanzwe bagomba kuvuga, umwanditsi yagomba kuvuga urukundo Imana ikunda igihugu cayo, urukundo kandi n'igihugu cayo cyategerezwa gukunda Imana yacu. Bakarugereranya na rujya rukundo hagati y'abakunzi babiri, umwe wese yamacambirwa kubona mugenzi we, kumarana umwanya na mugenzi we. Kumarana umwanya na mugenzi we. Uzurabugiye ugana umuntu ukunda ahantu ugiye uhanyaruka kanya gato, muri wowe ubona umenga ni harehare mbere byatevye, ugaca uhamara kanya gato mu kanya gato. Mugabo ugiye ahantu udashaka, ku muntu udashaka, ugenda bigura intege, ukabona umenga umwanya wanyarutse. Ndibuka turi muri secondaire, hari umunyeshure yigeze gutaha yatemutse, sinzi ko iyo mvugo muyibuka, abaciye mu ishuri yayobewe mu ishuri, gati ico gihe imodoka nabona umenga igenda nk'indege, ntiyakoze amaguru, ntiyakoze amapine hasi kugira nyaruke kuja kumaramara imbere y'abavyeyi, kuko arafise ikindi kintu muri we kimuteye ubwoba cinge naza guserukana bulletin y'uwayobewe imbere y'abavyeyi. Kacumenga umwanya uranyaruka. Burya hariho uyu mwanya tubamwo ubuzima twese dusangiye w'inyuma, twese dusangiye, haro nico bita le temps psychologique, umwanya wundi utubamwo muri twebwe n'ingene tuba mu bintu, nundi mwanya utubamwo. Uru rukundo go mu gitabo c'Agakura rero rukatumenyesha urukundo Imana igirira umutima w'umuntu wese, ingene ishima kuza kugerera mu mutima w'umuntu, ingene Imana yamaze imirambi ngo umukunzi wanje ngo ari kumirambaza. Bariko baravuga iri jambo baridohe muri iki gihe kugira ngo twumve ingene Imana umenga iri kwiranyarukiza muri Yezu Kristo kudusanganira hano ku isi. Ubwo natwe turiteguriye, turumva ko dufise ubwo rukundo rwo kugenda tuyigana, turayishuhiye. Abakunda zambone bavuga ngo nukinshuhiye. Imana irafise urukundo rushuhira abantu bayo. Hano wamusanga umenga bafise urukundo rukanye, umenga none bigenda gute ko ukunda Imana kamumenga urashishwe, urarunguriwe, umuntu aguciye kumenga uri gishirira, uri gikashi.
ukibaza uti none uru rukundo ruryoshe, uru nyene tubona nko hagati y'abantu bafise umugambi wo kuzorushinga, si ikintu c'icaduka, ni isase riva ku Mana, ni isase riva ku Mana, kandi rurashoboka hatarinze kujamwo vya bindi vyose tuca turuhambagiramwo bitari vyo. Rurashoboka, ni hamwe gusa shetani yaragwivye abantu izira rusukamwe ibindi bintu, kuko nubundi ko ari ikintu gikomeye c'Imana kiharangukira, ikirazisukamwe ibindi bintu bindi vy'ibiharadabu bihuvye umuntu bikamutuma umenga niwe yikunda mu wundi, hakurondera kwitangira ubuhigwe n'ineza vy'uwundi, agasigara ahubwo agomba kwikwegera ku wundi. Muze murabe n'abantu bose bubakanye, iyo umwe akunze uwundi nk'uwikwegerako, haca havyuka za nyifato nyene zimwe zavyutse hagati ya Adamu na Eva bamaze gucumura, bimwe Imana yabakingira igira iti ntimuze mukirya ko nimwakirya hari ibintu bizokwinjira iwanyu mutazokwitura. Uca usanga basigaye bakundana urukundo rwo kuganzanya, umwe akagomba kuganza mugenzi we, undi akagomba kuganza mugenzi we, ugasanga bafashwe n'abaganza, usanga bafashwe n'abaganza ntibagicana uwaka. Ariko iyo ari urukundo rusohoka rugenda rugana uwundi rumuronderera ineza n'ubuhigwe, uwundi akaviyava yari akazagana uwundi yitangira ubuhirwe bwa mugenzi we, bagahura bakumva ko Imana iri hagati yabo. Iki gihe turiko rero turazirikana amajambo nk'aya, na karyo keza ko kugaruka kugira ngo natwe turabe by'ukuri urukundo dukunda Imana, ko atari urukundo ruhera mu iparara, ko ari urukundo ruduhagurutsa tugakora. Uko twumvise ngo uyu mukunzi ahaguruka akagenda kurondera umugenzi wiwe, nuru nyene twumvise muri Bikira Mariya aheje kwakira iyo nkuru nziza, urukundo afitiye Imana, afitiye Elizabeti, rugaca rumutuma ahaguruka akanyaruka kuja kuraba Elizabeti. Ubwo urukundo tuvuga ko dufitiye Imana ruraduhagurutsa tugakora ineza. Kenshi tugire Kristo, ahubwo tuza kwicwa nuko womenga abandi nibo buhaguruka bakadukunda. Waca ahantu abantu babiri ko baravugana ukibaza ngo bariko barakuvuga, cyo gusoma urusaku ngo ntibariko baramvuga, kuko ugomba kumva yuko bariko bakuvuga yuko bagukunda. Baje kukubwira ati naka arakwanka, ukumva umenga urataye umutwe, naka kuvuga kwibi urataye umutwe, mureke. Wewe baho nk'umuntu ahubwo numwimenyerezo, ndazi ko bitoroshe naho ndiko ndavyigisha, mugabo Imana irabidufasha kuko ngo urukundo rw'Imana ruri muri twebwe. Wewe ukagerageza kwitsinda kurengera bya bindi bica bikuyora byo mu runtu, ukagerageza kwishuzanya urukundo, kandi urwo rukundo wishuzanye impera n'imperuka ruratsinda ibintu vyose. Niko ruraruhisha, rusaba gukerebuka, rukadusaba kuva muri paresse. Bikira Mariya heje kwakira Yezu yo kuvuga ati jewe mfise umwana w'Imana, bose nibaze kundaba, bose nibangemurire, bose nibaza n'udukado, yari yibongenza umwana w'Imana, bose nibaze yega jewe ubundi umwana. Hari umuntu bahora batera ko inkuru, yari umutamakazi, yari afise umuhungu wiwe ngo yari umushikiranganje w'ubutungane, anyote waragacupa agaca agenda arakuramukanya ahadodoye hose ati urinde uguruje, ntimwamenye none urinde nyina w'ubutungane ntawe muzi. Nyina w'ubutungane. Bikira Mariya nabigira gutyo
ahubwo muri kwa guca bugufi kwe k'umuntu muto muto w'i Nazareti akagenda gukorera. Byitwa ko ari bo bari kuza kumukorera, mugabo ahubwo agiye gukorera umuryango wa Zakariya na Elizabeti. Hari ikintu kimwe nagomba kindi tuzirikana kiryoshe, ingene ibi bintu sinzi ko mwumva iki gisomwa iyo muri ko muragisoma, ingene kiryoshe, ingene ijuru ryose ryamanutse ngaho mu nzu kwa Zakariya na Elizabeti. Bikira Mariya nihari, aje azananye na Yezu yamaze gushika mu mbanyi yiwe. Elizabeti na Zakariya ari mu mbanyi yiwe, ngo mutima mweranda agaca buzura. N'abantu basanzwe kandi bari mu buzima busanzwe bwabo, mugabo aho niho Imana iri kwiratangura gukora ibintu. Wamumenga tuzorindira yuko Imana ikora ibintu bitangaje kuko turonse ingabirano zidasanzwe, ariko aho nyene mu bisanzwe by'ukuramukanya kw'abo bantu b'inshuti, Imana igatangura gukora ibintu bidasanzwe, mutima kaza kahuzura. Gusaba Imana kugira ngo muri uko kugendegwa nayo mu mwana wayo Yezu Kristu tumenye kuyumva muri bijya bisanzwe by'ubuzima bwacu, tumenye kumva ingene iherekeza intambuko z'ubuzima bwacu, mbere iriko iracira inzira ibindi bintu bidasanzwe bikomeye. Hari ikintu duca tuzirikanamwo kuri Bikira Mariya. Bikira Mariya, tugire Kristo, yari inshuti ya Elizabeti. Mugabo uretse kuba inshuti ya Elizabeti, hari ikindi kintu kiteka giwe kandi kiri mu karangamutima kiwe, cuko ngo ari nyina w'Imana, yuzuye n'Imana, kuko Imana iramwuzuye, iri muri we. Bikira Mariya ntiyari gushobora kwakira Yezu Kristu afise utunenge, ntivyari gushoboka. Nukuvuga yuko utunenge afise Yezu yaca tuvukana, kandi Yezu ahashitse kuko aje kwirukana igicumuro, akirukana hahera, akigiza kure y'umuvyeyi wiwe. Aruzuye rero Imana, mushima yuzuye Imana. Ashitse aho hantu, mutima yuzuye aca asesekarira kuri Elizabeti no kuri Yohani Batista, gushika hariya hanyegeje Elizabeti w'ukuri iyo ari kumwe na Yohani Batista. Elizabeti bavuga ngo aca atangura kuvugishwa kuri Bikira Mariya. Yahora yibaza ko ari inshuti yiwe isanzwe, mugabo kuva aho Yezu Kristu ashikiye atangura kubona ukundi gushasha Bikira Mariya. Hari abantu benshi mubona bigora gutahura Bikira Mariya. Hari umupasiteri w'umuprotestant yahindutse mu Pentecost, aragaruka muri Katolika, hanyuma mu gukunda Bikira Mariya ubu wocira kwizosi, yitwa Ponga Silwana. Atanguye kwigisha kuri Bikira Mariya, muca mukenyera mukicara mukamwumviriza. Niwe avuga ati, na jewe sinari ndamuzi neza Bikira Mariya, ati mu bisanzwe namubwiwe neza na Yezu. Abantu bose mubona bakunda Yezu bikabagora kumva neza Bikira Mariya, basabire kwa Yezu abahe kumva neza nyina wabo wariwe. Elizabeti ngo aca yuzura mutima mweranda, akumva ikindi kintu gikomeye kinyegeje muri uyo byitwa ko ari inshuti yiwe. Kumwe Pawulo bivuga ati ngo kuvaho tumenyeye Yezu Kristu, umuntu ntitukimubona gusa uko dusanzwe tumuzi tumubona inyuma. Oya, hariho ubundi bumenyi Imana imuduha ko igihe dushatse kwigura muri Yezu Kristu. Mbere ugashobora no gusanga Yezu Kristu akaguha mutima wiwe, ugashobora no kumubona no mu muntu ariko arakora ibibi, ukamubona ari ku musaraba.
ukumva wuzuye impuhwe n'ikigongwe. Mugani wamubona gusa nk'umuntu n'aya maso y'umuntu, uzomubona nka kujya kw'abafarizayo bahuye n'umuntu bavuga ko ari umunyakabi, bari kokomora bagacira hasi. Icyo kindi kimeze. Burya rero ukuraba biri kune biri gutanu. Yezu Kristo yibungenzwe na Bikira Mariya, tumusabe aduhe mu kuza kwiwe gushobora kurabana mu maso mashasha y'ingene Imana ibona uwundi, kubigerageza kw'apprivoiser le regard de Dieu dans ton regard. Kandi n'ihisi izohinduka. Muribuka akaririmbo ka Jean-Claude Janada agira ati change ton regard et le monde changera. Tamatiko turakomeye ibintu bihinduke, mu gihugu bihinduke, ibitoro bize, intwaro zihinduke. Ubwo urahindura we le regard ufise kuri ibyo bintu neza by'ukuri, ukagira regard y'Imana. Ndibuka abapatiri babiri bariko baraharira ati tuzohindura ekleziya tuyigire neza. Umupatiri umwe acaratwenga mugenzi we ati wowe urahindura mu mutima wawe mu ekleziya gatonya kari muri wewe, uzoshobora guhindura ekleziya yose? Hinduka uhindura indabo ufise yinjire mu ndabo y'Imana, isi izoshobora guhinduka. Ukuza k'umwana w'Imana